igice c'umunani ku murongo wa 26 na 27 aba ariho duhera. Dusome Ego. indanzi y'amajambo iravuga ngo ivy'ubwiza tuzohishurirwa. Umurongo wa 26 aravuga ngo niko na mpwemu adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mpwemu bwiwe aradusengera, aniha iminiho itovugwa. Ariko isesa imitima irazi ivyo mpwemu yiyumvira, kuko Imana igomba uko Imana igomba, ariko mpwemu asengera abera. Geza aho Yesu aguhezagire. Uwundi aca dusomera hariya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 22 umurongo wa 31 n'uwa 32. Uwundi canke uwo nyene utangura kuhabona Luka Luc 22 verset 31 et 32. Turasoma mu izina rya Yesu. Ego. Yesu avuga ko Petero ahava amwihakana gatatu. Ati Simoni, Simoni, raba Satani yabasavye ngo abagosore nk'ingano. Ariko wewe nagusengeye ngo ukwizera kwawe ntiguhere. Nawe niwamara guhinduka uzuremeshe bagenzi bawe. Yesu aguhezagire. Naya majambo tumaze gusoma ngiye gusangira namwe kuri uno munsi w'Imana mwiza. Yesu yatugiriye neza akadutumira agashira mu mitima yacu iyi invitation, nkuko twumvise iyi invitation dusunikira kwitwararika kwegera aho Imana iri, kuba aho Imana iri, kuba hafi yayo. Hafi yayo yavuze ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje nzoba ndi hagati muri bo. Uko wegera aho bene data bakoraniye barondera Imana, niko wegera aho Imana iri. None rero mwese mwamaze kwegera, kandi murazi yuko Bibiliya ivuga ngo kwegera ngo wumve birasumba gutanga ikimazi. Kwegera ngo wumve. None rero umuntu wese yegereye ngo yumve ico Imana ivuga aya masaha kuri uno munsi w'Imana, amaze kumva ibitari bake Imana ivuga iciye mu bakozi bayo baturirimbiye n'iri jambo dusomewe ryo kugurura. None rero nanje numvise mu mutima twosangira iri jambo maranye iminsi rivuga ngo mpwemu aradusengera. Yesu nashimwe. Amen. Mpwemu aradusengera. Kandi murazi yuko hari iyindi korasi ivuga ngo abo Yesu yasengeye. Bafise isezerano rivuga gute mbega abo Yesu yasengeye? Ninde yibuka iyo korasi akatubwira? Nahisi yo kwasama Abo Yesu yasengeye n'ahisi yo kwasama ntizobamira. Yesu aha twasomye hariya muri Luka na Yesu yabwiye Petero ati wewe Petero nagusengeye. Ngaha naho Paulo yandikiye Abaroma ababwira ngo kuko mpwemu niko na mpwemu mu ntege nke zacu aradufasha, kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mpwemu bwiwe aradusengera akaniha n'iminiho itovugwa. Ngo n'amajambo n'ijambo ryagutse cane, mugana nagomba mvuge kumbure mu buryo ibiri mapfuwe nk'atatu mu bangutse. Icambere uyu murongo utwereka yuko ngo mu ntege nke zacu niko na mpwemu adufasha mu ntege nke zacu.
mbega abantu turabanyantege nke. Yego. Yego. Eh, na- naho ari bake bishyuye ingano kubera batuguriye mikoro. Aha nibaza ko umwe wese yishyura aca yumva ijwi rimubwira ati nawe we uri umunyantege nke. Hanaje ndaryumva, naje ndi umunyantege nke. Abantu bose n'abanyantege nke. Abantu bose n'abanyantege nke. Twumvise ngo buri muntu wese ari mu isi aba ari mu ntambara, kandi muri izo ntambara zo mu isi hari igihe umuntu aboneka ari umuhizi, hari igihe aboneka ari umunyantege nke. Uhereye kuri aba batwitangiye imbere, abahizi mu kwizera, ndetse n'abariya bahizi banditse hariya mu gitabo c'Abaheburayo, cya gice cya 11 kirimo abahizi benshi. Hariho lisite y'abahizi, kandi ni lisite non exhaustive kubera ntawe wo kwandika abahizi mu kwizera ngo abadondore bose abaheze. Ndetse muribuka n'uwanditse kiya gitabo c'Abaheburayo ko yaciye avuga ngo igihe condengana hamwe nodondora ivyanaka n'ivyanaka, abo nabo ni bamwe bari hico gihe bo muri kahise kiwe. Mugabo n'inyuma y'ibi bitabo canditswe abahizi bashishikaye kuboneka, n'ubu barahari. Ibyo twabavuga ko byinshi turabifise, hari n'abo tuzi, abo twabanye, abo twakoranye, abo twafatikanije, abo tubonamwo ubuhizi. Mugabo umuntu naha umuhizi arafise iyindi parti, iyindi fase y'intege nke. Wo kubwira ngo n'umuhizi 100% umuhizi gusa, ubuzima bwe muraza duhaturimba ngo duhindure tuba abahizi badatinya urugamba. Mugabo naho uba umuhizi gute, urafise parti y'intege nke. Yesu nashimwe. Amen. Kandi iyo abantu babonye abanyantege nke barabatwenga. Mugabo naho umutwenga nawe urazifise, kandi naho uno munsi uri umuhizi, ntituri siri yuko ejo uzoba uri umuhizi na hirya y'ejo gushika kwihereza. Naho uri umuhizi muri iyi domene, ntituri siri ko mu yandi madomene uza kuba umuhizi. Nimba uri umuhizi mu gusenga, hariho gusenga ni parti imwe y'ubugingo bw'imwemu, harimo izindi kompartima muri iyo demarche ushaka gusanga uri umunyantege. Nta muntu rero yambaye umubiri, umuntu w'inyama n'amaraso, aho umuhizi 100%. Arafise zone y'intege nke, arafise canke igihe agira intege nke, arafise faze y'intege nke. Hanyuma rero ijambo ry'Imana ryavuze ngo muri iyo faze, aho mu ntege nke zacu, haleluya, mwemu aradufasha. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amen. Umuntu wese ni umunyantege nke. Urumva hariho intege nke, agomba kuvuga ngo intege nke naturelle. Umuntu kubwo kuba umudesanda wa Adam ni umunyantege nke. Intege nke ziririye na notre nature humaine. Kuba witwa umuntu gusa, derrière iryo zina harimo derrière intege nke. Ni ukuvuga umuntu ni umunyantege nke. Muri izo ntege nke rero arashobora kugira ibihe by'inkomezi, ibihe by'ubuhizi, ibihe by'ubuhizi, mugabo hagira n'igihe c'intege nke. Naho wobona umenga ntikiraza kizoza, naho wobona, kandi batari bake muri mwebwe muramaze kugira iyo kosta yuko hari igihe uba umunyantege nke n'igihe uba umuhizi. Hariho abahora baza kwihana bakambwira bati jewe nasanze ndi umunyabyaha, nasanze ahubwo ntarakizwa, kubera yuko ibyo navuze sinari nibaza ko ntushobora kubivuga nk'ijiri. Wagiye rero mu ntege, urakijijwe mugabo wagiye mu ntege, washitse muri faze y'intege, mugabo muri izo ntege nke mwemu aragufasha. Yesu nashimwe.
rero abantu barigihe baca bihuta twebwe Imana idutabare twebwe abantu kuko uca wihuta guca urubanza umuntu iyo muhuye ari mu ntege nke ugenda uvuga uti ya muntu kweri nta kigenda mugabo iyo muhuye ari mu nkomezi uvuga ngo n'umuhizi uwo mwahuye ejo ari mu nkomezi yabonye ari umuhizi mugabo we muhuye uno munsi ari mu ntege nke ugenda uvuga uti nta kigenda ahubwo n'umupagani yaraguwe kuko umuntu iyi parcours spirituel aho ndiko nduvuga ibyo abantu babona ibyo batabona rero nivyo byinshi izo phase muri zone invisible muri zone abantu batabonamo ni umuntu agenda muri phase yo kuduga agaca no muri phase yo kumanuka no muri phase yo gukikama niko urugendo ruja mu ijuru rumeze ni si parcours si fonction exponentielle iguma iduga iragenda yevoriwa andando si hari umuntu aduga hanyuma akamanuka hanyuma agasubira akaduga niko inzira y'imwemu imeze. Yesu adufashe cyane. Amen. Kandi umwansi rero wo tunigana uri muri iyo faze y'intege nke wewe aranezerwa acarondera ngene akwafonsa muri iyo nyene akakubwira ati wewe ntacu uzovamwo wewe nta kigenda mugabo nagomba ngo wumvire ijambo ry'Imana rivuga ngo muri iyo faze nyene mwemu mu ntege nke zacu aradufasha. Yesu nashimwe. Amen. Umuntu rafize intege nke uhereye na muravye bari yabahizi uhereye kuri sinzi uwo twohera ko murabona ko Mose yari umuhizi kandi Bibiliya ivuga ngo yari umugwaneza kurusha abantu bose bo mw'isi. Mbega siko Bibiliya ivuga? Yari umugwaneza Mose kurusha abantu bose bo mw'isi. Imana iramushima kugivuga ngo kuri uyu wewe nta nibyo gufobeka nzokwama ndamubwira amaso mu yandi nkuko umuntu avugana na mugenzi we ntafobetse. yari afise contact n'Imana imushoza kuvugana directement nayo idafobetse ikamubwira amajambo yumvikana nkuko umuntu avugana na mugenzi we. Ari umugwaneza kurusha abantu bose bo mw'isi. Mugabo murazi yuko kimwe mu byamubujije gushika mu gihugu c'isezerano ari uko yagize ishavu un excès de colère kandi yari umuhizi. Yesu adutabara. Amen. None umuntu avugana n'Imana imbona nkubone umuntu Imana yashingiye intahe imbere y'ishengero rinini ikavuga ko ata wundi mu bantu bose bari mw'isi ata muntu ari umugwaneza nkawe. Byagenze gute hanyuma ngo aboneke ko ishavu colère itasanzwe kandi si bya mbere muribuka yuko n'igihe yarahejeje guhabwa amabwirizwa agasanga abantu bagiye gusenga ibigirwamana iby'umugwaneza ntawuza aho byaciye bija acafata amabwirizwa yari afite acarayamena hasi kandi ari ibintu sacré by'Imana kubera yuko n'umuntu arafize faze y'intege nke. Muri iyo faze y'intege nke rero promesse iri muri iri jambo muri iyo faze nyine y'intege nke mwemu aradufasha. Yesu nashimwe. Sinoja kure ngo ndababwire ivy'intege nke z'abatwitangiye imbere kandi babahize uhereye kuri sinovuga ibya Aburahamu sogokuruza w'abizera bose ko murabizi ko yaciye muri faze y'intege nke bikazana na conséquence énorme n'ubu zikihari malgré imyaka ibihumbi ihaciye kubera umuntu muri nature yiwe n'umunyantege. Hari gihe arongorwa n'umubiri, hari gihe agira limite mu bwenge kuko ibyo atumva ni byinshi umwana w'umuntu. Hari gihe agira incapacité de discernement ntashobore kumenya ivy'Imana igomba muri situation kanaka akaja mu madute agakekeranya ntamenye ivy'Imana igomba ntamenye ashobora no kutamenya n'ivyiza n'imufitiye ikimazi wenye. Umuntu rero n'umunyantege twese turabanyantege nke
mugabo turafise iri sezerano ryo muri iri jambo rivuga ngo niko na mwemu mu ntege nke zacu adufasha. Yesu nashimwe. Muravye hariya muri Kirundi hariya jambo ngo hacajaho double point, akaca handikwa iyindi principe ivuga ngo kuko tutazi reka dusomere uwo murongo. Subira mu dusomera hariya nyene mu Baroma. Murongo wa 27 na gatandatu. reka tusome wose. Niko na mwemu adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiye gusenga, ariko mwemu ubwiwe aradusengera aniha iminiho itovugwa. Kuko tutazi uburyo dukwiye gusenga. Mbega iryo jambo riratangaje kubera ntiriko ryandikirwa abapagani, ryandikiwe abantu bo mw'ishengero, kandi urabona na Pawulo nyene kuryandika yishiramo, kandi nivyo avuga ngo ntituzi uko dukwiye gusenga. Ntituzi uko dukwiye gusenga. Mbega birashika umuntu akayoberwa ngene akwiye gusenga. Nta n'umwe birashikira ngo ayoberwe ngene ashike muri situation ayoberwe ngene akwiye gusenga. Bishika kenshi cane situation ushikamwo ukayoberwa ngene ukwiye gusenga. Kubera umuntu ashobora kuyoberwa, akayoberwa ibintu ivyiza kuri we ntabimenye, agashobora no gusaba n'ibintu bitari vyiza kuri we kubera yabiyobewe, ivyiza kuri we atavyazi. Mugabo mwemu abizi akadusengera. Yesu nashimwe. Umuntu murabona ko dufise isezerano rivuga ngo ibyo muzosaba vyose bizobaberako, muzobironka. Mugabo hajya hariho condition, amakondisiyo atari make daye. Condition nimwaguma mw'ijambo ryanje, amajambo yanje nayo akaguma muri mwebwe, hanyuma musabe ico mugomba cose muzokironka. Mugabo hariho gibihwanye n'ubugombe bw'Imana. Naho dufate wamenye ivyo ugomba wewe, mugabo kubera utamenye ubugombe bw'Imana biraja kugora rero ngena usenga, kubera ushobora gusenga ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Yesu adutabara. Umuntu ashobora kumenya neza ivyo agomba, akamenya ivyo yosenga n'uburyo yosenga, mugabo akayoberwa ubugombe bw'Imana kuri situation determinée. Hanyuma rero akaca asenga uko agomba, ivyo agomba, akamenya ngena gusenga, mugabo akayoberwa ubugombe bw'Imana siri ni situation determinée. Muri ico gihe rero aja gusenga ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Muri izo ntege nke rero ngira biraza kumvikana. Muri izo ntege nke rero zuko wewe wagomba gusenga, urazi ivyo wosenga, urazi ivyo wosengera, urazi ngene ubigenza, mugabo uyobewe ubugombe bw'Imana. Muri ubwo buryo rero, muri iyo situation rero, mwemu haleluya aradusengera. Mwemu aradusengera, kandi atabuwo biba vyarayangaye. Mwemu aradusengera muri iyo situation yuko wewe utazi ubugombe bw'Imana. Umuntu ashobora kutamenya ubugombe bw'Imana. Umuntu ashobora kutamenya igihe co gukora ibi canke co gusaba ibi, akayoberwa igihe. Ariko mwemu muri izo ntege nke, umuntu muri izo limite, muri izo faiblesse, kuba ya mu Gifaransa intege nke bavuze ngo ni faiblesse. Muri izo faiblesse umuntu agendana abana nazo, mwemu arahaseruka.
akadusengera. Iyo umuntu ari mu bihe bigoye cyane, ari umuntu ari mu magorwa, iyo umuntu asugerejwe, iyo umuntu ari mu ntambara nk'uko twumvise, arashobora gushika muri faze y'intambara akayoberwa ibyo ari busabe, hanyuma akayoberwa uburyo asenga. Mugabo Imana ishimwe ko muri iyo situation mwemu aradusengera. Yesu nashimwe. Wowe ushaka kwibaza uti uwo muntu ayoberwa uburyo yosenga bari umunyantege nkarengeje, uyoberwa ngena yosenga. Mugabo hano waza kubirimbura neza, uja gusanga ibihetangabo kenshi utamenye uburyo ukwiye gusenga. Reka dusome hariya muri Luka igice c'9, umuntu adusomere hariya ku murongo wa 54. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka hariya mu gice c'9. Dusome mu izina rya Yesu. Abigishwa biwe Yakobo na Yohana babibonye baramubaza bati, mugenzi, ugomba ko tubarira umuriro ngo utibuke uve mu ijuru ubayigize nk'uko Eliya yabikoze? Maze arabahindukirira arabakankamira aterega, ntimuzi umutima wanyu uko usa, kuko umwana w'umuntu ataje guhonya ubugingo bw'abantu, ariko yaje kubukiza. Yesu aguhezagire. Ngaha ababigishwa babiri murazi ko barabahize, Yakobo na Yohana. Ntimuzi ko barabahizi muri bajya bandi bigisha. Aba rero umunsi umwe murabona ngaha inkuru twayihereye arafa, ni igihe Yesu ngo yari agomba kugenda i Yerusalemu. Kubera rero bwari bwije akaba agomba kugenda i Yerusalemu, agategereza guca muri Samariya. Narigeze kubasigurira ikindi gihe ibi bya Samariya ni Yerusalemu aho byari bitandukaniye. Hose ni muri Israeli. Abasamariya n'Abayuda aho bari batandukaniye naho bose ari mu gihugu kimwe cya Israeli. Hanyuma rero Abasamariya bumvise yuko Yesu agomba kugenda i Yerusalemu, kuko i Yerusalemu ntibari bakundana n'ab'i Samariya. Aca bavuga bati uwo nta ndaro tumuha. Ababigishwa rero bati aba bantu b'i Samariya umva bari basanzwe, urumva bafise ukuntu bababona. Ati aba bantu b'i Samariya bimye indaro Yesu, none tubigenze gute? Kugira mu bitabure neza no kumenya yuko mu mabwirizwa abisirayeli bari bafise, mu vyagezwe abisirayeli bari bafise, kuko amabwirizwa sajya 10 gusa. Ajya 10 ni nka charpente ya nk'ibwirizwa shingiro. Haba hariho ayandi mabwirizwa rero akomoka kuri ajya 10. Aca menshi cyane, hari ibyagezwe byinshi gose. Ntabwo ibyagezwe byo mu isezerano rya kera ntibyari 10. Hari bijya byagezwe 10 biri charpente, hagaca haja ko ibindi byagezwe bikomoka kuri ivyo. Ni nko kujya iyo habaye inama nshinga amateka itoye nk'ibwirizwa inirwa, haca kugira ngo rije mu ngiro ibwirizwa rivuga ku bintu general. Hanyuma rero kugira ngo rije mu ngiro bisaba ko habaho ivyo bita ama décret d'application, kandi ama décret nayo kugira aje mu ngiro arasaba ama ordonnance d'application y'abaminisitiri. Décret y'umukuru w'igihugu, ibwirizwa ritorwa n'inama nshinga amateka, hanyuma hakaca haza ama décret y'umukuru w'igihugu, hagaca haza rero n'amategeko y'abashikiranganji ashira mu ngiro ibyashinzwe. Mugabo byose bitanyuranije n'amabwirizwa makuru, ni ukuvuga ibwirizwa nshingiro. Mu gihugu nuko bitunganijwe. No muri Israeli rero nuko byari bitunganijwe. Ni ukuvuga hariho ajya amabwirizwa 10 ameze nk'ibwirizwa shingiro, hanyuma rero hakaca haza rero ayandi mabwirizwa akomoka kuri ayo. Ngaha rero aba Basamariya
bari barenze ku ibwirizwa rimwe ryakora muri ico gihugu rivuga yuko abantu ari babwirizwa gutanga indaro. Mbega ico cagizo kiracariho kuri twebwe? Ego. Canke kiri mu vyagezo vyavuzwe? Naye kubaho umwimenyerezo rero nta mwanya uhari. None naye kubaza nibega ico cagezwe kivuga ko dutanga indaro gikomoka ku ibwirizwa irihe muri ya mabwirizwa twavuga ngo ameze nk'ibwirizwa nshingiro? Kunde mugenzi wawe uko bikunda wonyine. Yesu aguha umugisha. Nuko nyene ni ukuvuga gutanga indaro ni mise en application ya rya bwirizwa rihambaye cane rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mugenzi wawe rero umukunda nk'uko wikunda ntumureka ngo arare hanze araranyagirirwa inyuma y'urugo rwawe nawe wugaye porotaye, nawe ariko anyagirirwa inyuma y'urugo rwawe nawe wiryamiye ku matera, nawe aryamye mu muvo imvura iriko iramunyagira. Ntushobora kuvuga ivyo bibaye ngo uvuge ngo washize mu ngiro rya bwirizwa ry'urukundo. Umuntu yadodoye ku muryango wawe akeneye harara, nawe ukaca wugara a double tour, ukaca umureka akarara mw'ikanivo munsi y'urugo rwawe. Aho urumva ko abasamariya rero ngaha aho bari barenze ibwirizwa. Nico catuma ababigishwa bavuga ati none ko barenze ibwirizwa imbona nkubone bakarihonyanga flagranderi, none bakwiye iki? Bakwiye urubanza. Urubanza rero nuruhe? Tuja twikora mu byo bita muri droit bavyita précédent, donc précédent judiciaire. Turabe ingena abantu bakengera ivyagezwe bagakora ivyo Imana yababujije bahanywe gute. Twisunge rero précédent judiciaire y'abatwitangiye imbere, ubugararije nk'ubu buhanwa gute? Bati turahatoye rero n'igihe Eliya yahamagara umuriro ukaca umanuka ku musozi Karumeli ukayigiza ibishegu vya Bayali, kuko abantu batumvira Yesu. Aba bantu bimye Yesu indaro ntaho bataniye n'abasenga ibigirwamana. None rero tubaplike ko le même jugement. None tugomba duhamagare umuriro uce umanuka uva mw'ijuru uce ubayigiza bose ubahonye, kuko aba bantu bafitaniye ubucuti, barimo za mwemu zari muri bakamenyi ba Bayali, kuko banse kwakira Yesu umwana w'Imana nzima. Hanyuma rero urumva urwo rubanza ko rwari suffisamment motive, hari hasigaye kurushira mu ngiro. Baja kubwira Yesu rero, baja gusenga, niko twovuga, baja gusaba Yesu bati ubu rero dushaka ushireko sukuve, twebwe tuce duhamagara umuriro wa wundi Eliya yahamagara, wa wundi udahusha, tuce tuwuhamagara umanuke uyigize aba basamariya. Yesu ndashaka umuntu afise version ya Bibiliya yo mu Gifaransa aje kudusomera. Murabe ngena Yesu yabishuye mu Gifaransa, kubera ngaha mu Kirundi umenga yakoresheje imvugo mbabarira amatwi. Mbega hari umuntu abangutse yashitse hariya akadusomera hariya mu Gifaransa ngena uyo murongo uvuga? Muhamagare amafisi telefone, murazi ko hari uburyo bubangutse bwo guhamagara umurongo ushatse. Luka 9:50. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Amen. Yes, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Est-ce que vous savez de quel esprit ces disciples étaient animés? Hein? Mon esprit ali.
bo ntibari babizi. y'ubukoko. Iyi muhemu umwe avuze ngo yari muhemu y'ubukoko, abandi nabo eh, ega mu Kirundi bakoresha imvugo mbabarira amatwi, bavuga ngo nimuzinge n'imitima yanyu isa. Mugabo ngaha Yesu yababwiye ngo nimuzi imwemu iriko irabakoresha, irabavugishije ibyo bintu nayo muzi. Abantu barabahizi, barabigishwa biwe, kandi murabona igitangaje n'ingena motivasiyo zabo zari juste, bari bafise ini juste motivasiyo, mugabo imwemu yari barongoye. Yesu adufashe cyane. Nituzi ingena dusenga, nituzi ingena dukwiye gusenga. Bo baja gusaba Yesu ngo abotorize, abahe uburenganzira, kandi mugabo bari bafise kwizera. Mbe mubona batari bafise kwizera, bari bazi yuko bahamagaye umuriro. Umwe Eliya yahamagara, baca ucuza komande, niko bavuze. Bari bazi ko bashobora gukomanda umuriro. Umwe Eliya yahamagara, bari bazi ko kiriho, kandi yuko bawukomanze ucuza. Murabona, musome neza, ntibasabye Yesu ubushobozi bwo gukomanda uyu muriro. Oya, ubushobozi bari bazi ko ikomande makuru y'umuriro bayifise. Bari bizeye yuko bafise ubushobozi nk'ubwari muri Eliya, ngo mushoboza guhamagara umuriro ukava mu ijuru ukaca uyigiza aba Basamariya. Ntibamubajije ngo abahe ubwo bushobozi, bamubajije ngo abemerere babukoreshe. Yesu adufashe cyane. None umva batari bafise n'intambwe badusumbije yo kwizera. Bo bari bazi yuko iyo bafise ubushobozi bw'Imana bukorera muri bo, mugabo basaba autorisation yo kubukoresha. Bavuga Yesu ati, urashaka, nimubishaka, urashaka yuko duhamagara umuriro wa undi Eliya yahamagara, ukaca uyigiza aba Basamariya b'abagesera, ukabayigiza none. Hanyuma rero Yesu ashababwira ngo ntimuzi imwemu iriko irabavugisha ibyo bintu. Imwemu iri muri mwebwe muri kano kanya, kandi bwa mbere mwaraba abakozi abakozi biwe, barabigishwa biwe, mugabo bahagiye mu yindi faze y'integeko. Bagiye suro commandement dans notre esprit, bariko bakoreshwa n'iyindi mwemu, imwemu yo guhonya abantu, imwemu yo kwihora, imwemu cyangwa yo kwiyemeza ko bafite ubushobozi bw'umuriro, imwemu sinzi imwemu iriko irabakoresha. Yesu adutabara. Ntabwo bari bazi ibyo bakwiye gusaba. Yesu ntiyari yaje, murazi ko mu nyuma yari ahasinze ko hari mu nyuma nuko hari imbere. Yesu yavuze ati, sije sinazanywe no kubacira urubanza. Ahandi yavuze ngo n'uzodedemba ku mwana w'umuntu azogirirwa ikigomba. Wewe ntiyazanywe no guca urubanza muri iyi faze, azogaruka azanywe n'iyo misiyo yo guca imanza. Ntiyari bwagerere iyo misiyo, yari misiyo y'imbabazi, ni misiyo y'ubuntu. Yazanywe no gukiza ubugingo, ntiyazanywe no guhonya ubugingo. Yazanywe, ntibamenya uwo bakorera, ntibamenya ko Yesu atandukanye, yazanye ari porteur y'isezerano rishasha ry'imbabazi, atari isezerano rya kera ry'urubanza ry'ivyagezwe gusa, ari porteur y'isezerano rishasha ry'imbabazi, yuzuye imbabazi, ateba kuraka n'abamucumita directement, abasabira imbabazi, bendaretse bamwima indaro iwabo. Yesu adufashe cyane. Reka twongere dusome kandi hariya muri Matayo 20. Matayo 20 ku murongo wa 20
umuntu adusomere. Sobe mu izina rya Yesu. Ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. Buno nyina wa bene Zebedayo aza Bene kuri Zebedayo we. baragarutse, dusomere. Buno nyina wa bene Zebedayo aza kuri we ari kumwe n'abahungu biwe, aramupfukamira amusaba ijambo. Aramubaza ati uragomba iki? Nawe ati bivuge. Aba bahungu banje babiri ngo baze bacire Bicare. baze bicare umwe iburyo bwawe uwundi ibumoso mu bwami bwawe. Shishikara. Inyishu. Yesu arabishura ati ntimuzi ico musaba. Mwoshobora kunywera ku gikombe jewe ngira nywereko? Nabo bati turabishobora. Arababwira ati Igereza igikombe aho Yesu canje. aguhezagiye. Ngaha murabona uyu muvyeyi mbega yari mukande. Zebedayo. None ko ari nyina wa bene Zebedayo, murumva ko ari muka Zebedayo. Uyu mukenyezi rero muka Zebedayo aca araza atumbera Yesu, aca amubwira ngo bivuge. Abahungu banje uko ari babiri, umwe azokwicara iburyo uwundi yicare ibumoso mu bwami bwawe. Murabona ko yari afise ukwizera. Yari afise ukwizera ko Yesu azoganza ibihugu byose iyo biva bikagera. Hanyuma rero agashinga ubwami bwiwe mw'isi, ingoma yiwe itazohangura. Hanyuma rero ibi byari afise ibyo byizigira, akavuga ati ça me ferait un grand plaisir yo kubona iburyo bwa Yesu umwami w'abami, uganza waganza, n'ibubamfu bwa Yesu umwana w'Imana nzima, hicaye gusa abahungu banje. Hanyuma rero acaza kuri Yesu, acaza kubisaba. Hanyuma rero Yesu murumva ko yari afise ukwizera. Natangajwe n'iri jambo gene yamubwiye, yavuze ngo bivuge. Yarazi yuko abivuze ibyo Yesu avuze bica biba. Bivuge gusa nta kindi, bivuge Yesu, ubivuge gusa. Hanyuma rero Yesu aca abwira uyu mukenyezi, naho yamwenga ku ruhande rumwe yari umuhizi, yari ifise ukwizera, ubwami bwa Yesu yarabwizeye ko ingoma yiwe igiye gushingwa kandi itazohangura, kandi iyo ngoma izoshingwa kandi ubwami bwayo ntibuzogira iherezo. Hanyuma mugabo Yesu ashamubwira ngo ntimuzi ico musaba. Yesu adufashe. Nyina wa bene Zebedayo byarashitse muri ya situation, ntiyamenye ibyo asaba. Ntimuzi ibyo musaba. Hanyuma kubera wewe ariko asaba ibyo mu bwami, we muri logique ni mu bwami. Mbe mwana uye nyina wa bene Zebedayo, ubu bwami yari katumbere, yari kasabiramwe abahungu biwe. Bwari ubwami bwo mu isi cyangwa bwari ubwami bwo mu ijuru? Bwo mw'isi. Bwo mu isi. We yari muri logique y'ubwami bwo mu isi. Hanyuma rero Yesu aca asohorera iri jambo, aho kuvuga ati ibyo uvuze ndabyumvise birabaye, aca mubwira ngo ntimuzi ibyo musaba. Hasi wenyene yabwiwe ko atazi ibyo asaba. Natwe nuko hari igihe tumera nka bene Zebedayo cyangwa nka nyina wa bene Zebedayo, ko kutamenya kudistenga ibyo mw'isi n'ibyo mw'ijuru, manque de discernement. Umuntu akaca asaba essentiellement, akagira ugusenga kuri tourner à 100% ou 99%, gutumbereye ibyo mw'isi, ibyo mu mubiri gusa. Muranumva muri no myaka intahe nyinshi zishimwe n'iz'ibintu byo mw'isi, nizo abantu bishuwe amasengesho ameze nk'aya ya muka Zebedayo, nibo benshi bashinga intahe muri iki gihe. Ni ugusaba ibintu byo mw'isi, ibintu bitumbereye umunezero wo mw'isi. Nibaza ko ngaha
kuko Imana ibona motivation. Uyu mugore ndumva ko bishoboka ko yumva fierté, yumva ari motivé par un esprit d'orgueil. Yugira ngo umuntu afise umuhungu iburyo bwa Yesu n'ibubamfu bwa Yesu, umva ko yari kuba umuntu akomeye mu isi. Hanyuma rero Yesu acabonerwa kubwira twebwe n'abandi bose bazoza ati mwebwe ntimuzi ico mukwiye gusaba. Mugabo muri izo faiblesse zacu zo kutamenya ivyo dukwiye gusaba, mwemu aradusengera. Yesu nashimwe. Amen. Na Pawulo byaramushikiye kandi ari umuhizi, ntiyamenya arasenga. Murazi hariya mu Bikorinto ba kabiri igice ca 12 uhereye hariya ku murongo w'indwi gushika ku 9, muribuka yuko Pawulo avuga ko yasenze agasenga yarafise igisata. Hanyuma rero kandi c'est sûr que ça lui faisait trop mal. Hanyuma rero agasenga ati Mana ndasavye unkure ko igisata. Rimwe arasenga, kabiri arasenga, avuga ngo yasenze gatatu kose. Kandi gatatu kose gusenga, murazi hari gusenga no gusenga. Birashoboka ko ngaha yavyisonzesheje de jour et de jour. Avuga ati Mana nkura ko iki gisata. Aratakamba, araboroga rimwe, kabiri, gatatu. Hanyuma rero Yesu aca amwishura. Mbega yavuze ngo ndahigukuyeko? Oya. Eka yavuga ati ico gisata uzokigumana, mugabo wewe ubuntu bwanje buraguhagije. Uraguhagije. Nukuvuga ikiri prioritaire handi hajya hacabandanya ijambo rivuga risobanura ngena inkomezi z'Imana zihengurirwa mu ntege nke. Nama nibaza ati yo Pawulo yakugwa ko iki gisata, birashoboka yuko yari kugira intege nke, ahubwo birashoboka ko yari gucagwa, kubera murabona ko Pawulo yari umuntu afite ubushobozi bwinshi bw'Imana. Ahaciye abantu bagwaye, abarambitse ko ibiganza bose, abo yarambitse ko ibiganza bose barakize. N'abatashikiriye igitutu cibaho aho cakoze ko bagakira. Mugabo nawe bagakira nawe afise igisata agenda yigagira. Mugabo kubera yuko Imana yagomba ko acishwa bugufi, iramurekera ico gisata, mugabo imuha inkomezi zo mu buryo bw'impwemu. Mu mubiri afise intege nke, ahandi naho yanditse yuko mu mubiri atari sympathique, ngo akabashimira abantu bamubonye ntibacire inyeri kubera atari sympathique. Mugabo akaba mu buryo bw'impwemu afise inkomezi nyinshi, wewe akabona ko igisata kimuvuyeko yoba peut-être plus efficace mu gukorera Imana. Muga Yesu amubwira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Yesu adufashe cyane. Amen. Murazi ko na Yesu hariya i Getsemani, ku bantu benshi ngaha ntibakunda kubimenya yuko Yesu hariya i Getsemani, hariya ari mw'isi, yari yambaye umubiri nk'uko abantu tumuri niko yameze nkatwe. Kandi Bibiliya ivuga ngo impwemu yose itemera ko Yesu yaje ari umuntu yambaye umubiri, aba ari impwemu yandi. Impwemu itemera ko Yesu yaje yambaye umubiri akababazwa mu mubiri nk'umuntu, iyo mpwemu aba ari yandi. Ya Satani. Iyo mpwemu aba ari antikristo, niko handitse muri Bibiliya. Ni ukuvuga ko Yesu ministeri yiwe mw'isi yayikoze nk'umuntu. Nico gituma nawe yavuga ngo je umwana w'umuntu, nawe nyene ko yipresenta umwana w'umuntu ntagera harambika umusaya. Umwana w'umuntu rero, Yesu nk'umwana w'umuntu yambaye umubiri nk'uko natwe twambaye umubiri. Yarababajwe birenze urugero, yarashitse ahantu umubiri limite z'umubiri zigera. Muribuka ko yavuze ngo umutima urabikunze, mugabo umubiri ufise intege nke. Muribuka rero ko ashitse Getsemani yasenze avuga ngo Data
namba bishoboka iki gikombe kindengana. Aho ari mu mubiri, namba bishoboka iki gikombe kindengana, kuko araba mu maso nk'umuntu akabona vision, akabona cortege y'ububabare buri destine kuri we, bugereranywa n'igikombe agomba anywe. Mwabonye nahajya bene Zebedayo babwiye ngo mwoshobora kubatizwa umubatizo je ngomba mbatizwe, canke mwoshobora kunywera igikombe ngomba nywereko. Hanyuma rero Yesu nk'umuntu yambaye umubiri avuga ati data, est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un autre chemin? Ntanywereye kuri iki gikombe, asangwa bishoboka igikombe kindengana. Ari umuntu yigeze kudusigurira ngo asenze iryo sengesho ngo harabaye mwijuru urgence vitale, ngo abona abamarayika bamanutse kumukura ico gikombe imbere. Mugabo acabona derrière iyo operation y'abo bamarayika, abonamwo yuko abantu bose bo mw'isi bazoca baja mu muriro, kandi misiyo yari yamuzanye mw'isi azobagize esheke. Aca arahectifie isengesho. Haleluya. Aca avuga ngo nibibe nk'uko ngomba, ariko bibe nk'uko ugomba data wo mw'ijuru. Yesu nashimye. Umuntu rero birashoboka umuntu yari mu mubiri yuko bimugora kwidentifia ico ari busabe n'ingena ari busenge. Muribuka Eliya, reka mvuge uwo nje ndangiza. Muribuka ko Eliya uwavugishwa n'Imana yasenze akavuga ati Mana, ndakwinginze unkureho kubera sinduta basogokuruza, kugira ngo yerekane yuko yamaramaje iryo sengesho atari byo yigirisha, atari ibintu superficiel. Acagenda kuryama munsi y'igiti kiri danger cyitwa umurotebo. Aja kuryama munsi y'icyo giti arindiriye yuko isengesho yasenze gishuba. Bega ryari huye n'ubugombe bw'Imana. Kandi umuntu w'umuhizi nka Eliya biramushikira kubwo kubabazwa, kubwo kumva arenganijwe, kubwo kubona ariko arahamwa, kubwo kubona asonzeye bidasanzwe mu bugaragwa, kuko yari yagenze urugendo rw'umunsi wose mu bugaragwa, inzara, inyota, yumva n'ubundi arapfuye n'inzara n'inyota. Avuga ati data, ndakwinginze umpamagara kubera nkuraho n'ubundi sinduta basokuruza bitavye Imana imbere yaje. Hanyuma rero kubera ari mu ntege nke, kubera ari muri ya faze yo kumanuka, muri ya faze descendante, hanyuma rero mwemu, haleluya, aca aramusengera isengesho ritasenzwe na Eliya, risenzwe na mwemu, umwadusengera, umwadukunda, umwatunihira iminito vugwa. Mwemu aramusengera, mwemu aramunihira iminito vugwa. Mwijuru birumvikana, Imana ishira komanda marayika, diligence, utora ifu n'ucumba ubugari, ucumba umanukana hariya mu bugaragwa. Eliya ngo yikanguye azabona ubugari buteretse ku makara, acabona n'umukuza w'amazi, aca ararya. Biratangaje, ntiyanabaje ngo bivuye he, yari afise experience. Yesu nashimye. Yesu nashimye. Amen. Yari afise experience yo kugaburirwa n'Imana. Aca ararya, aca aranywa, hama ahejeje ivyo. Ariko je nibaza uwomenga ntiyanatangaye niyo seni. Yaciye asubira ariryamira, aca arisinzirira, arindiriye yuko isengesho yasenze gishugwa ry'ugupfa. Hanyuma sinze amasaha yasinziriye, marayika asubira dodora, cyase asanga uwundi mutsima n'amazi byagaruse. Subira uje wongere unywe kugira ngo urugendo nirukunanire, kubera mwemu yamusengeye. Haleluya. Yesu nashimye. Amen. Aca aranywa,
ivyo vyo kurya abigendera iminsi 40. Ntabwo yari azi ingene akwiye gusenga aho muri ubwo bugaragwa kubw'uburuhe, ntiyari azi kimenye ingene akwiye gusenga, kandi ntabwo yamenye n'imigambi Imana imufise, kubera yavuze ngo ntaruta ba sekuruza, ariko yarabaruta. Wewe yiyestima yuko ataruta ba sekuruza, ariko yarabaruta, kubera yuko wewe ntabwo byari na prevu yuko azopfa. Yari yizi principe ati twese tuzopfa, nta numwe azorusimba. Mugabo Eliya ntabwo yari prevu gupfa, kubera yuko mu nyuma yaduze mu ijuru adapfuye, ariko yasenze ibinyuranye n'ivy'Imana igomba. Mugabo Imana ishimwe, kubera naho iyo umuntu yari afise bonne intention, naho yasenze ibinyuranye n'ivy'Imana igomba, ntabwo tubona ko Imana yamushwani, kubera mwemu, haleluya, aradusengera mu ntege nke zacu. Twumvise rero hajya ngo uko mwemu, uko Imana igomba niko mwemu asengera abera, kuko we azi ivyose, azi ivy'Imana igomba. Yesu nashimwe. Amen. None rero tugomba tugeze ngaha. Yesu rero abwira Petero ati wewe nagusengeye kugira ngo, kubera Satani wewe yabasavye ngo bagosore nk'ingano, mugabo wewe nagusengeye pour que ta foi ne défaille point, kugira ngo kwizera kwawe ntiguhere, kugira ngo ntiguhere. Ahe nawe gituma kutaheze nuko Yesu yadusengeye. Yesu nashimwe. Amen. None rero tugomba dusenga Imana. Umuntu arashobora kuba afise bonnes intentions, mugabo ntamenye kubwo ari umuntu, kubw'intege nke, ntamenye uko akwiye gusenga, ariko mwemu akadusengera. Umuntu anashobora kutamenya ngene asenga, agasenga nabi, afise n'umutima wanduye, nk'uko yagize wa mwana wa Herodiya. Yabwiwe ati saba ico ugomba cose, hanyuma ashasaba umutwe wa Yohane, kandi ataco umumariye. Umuntu agasaba ibintu ataco bimumariye, agasaba ibintu vyononera abandi, agasaba ibintu by'uko abandi bamererwa nabi, agasaba nabi kuko atazi ngene akwiye gusenga. None rero tugomba muri kano kanya tugeze ngaha, abumvisha amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Tugomba dusenga Imana. Mbega kubw'amageragezwa, kubw'ibibazo, kubw'intege nke, birashoboka kutazi ngene ukwiye gusenga. Mugabo muri kano kanya mwemu aradusengera. Tugomba twinginge mwema dusengere, kubera ijambo ry'Imana ni rizima. Aha uriya Mukazebedaho yavuze ngo bivuge, ibi rero yaramaze kubivuga, yavuze ngo mwemu aradusengera, mwemu aragusengera, yaramaze kubivuga. None rero umuntu wumva ko yifuza ko mwema amusengera mu byo adashobora kwexprima, mu byo udashobora wowe ibyo udashoboye, ibyo utatahura, ibyo uzazanigwa, ivy'intege nke uri kuracamwo, mwemu aragusengera. Umuntu yifuza ko mwema amusengera aduze ikiganza imbere y'Imana, avuga ati nagomba gusengerwa na mwemu, nagomba gusengerwa na Yesu, kuko abo Yesu yasengeye n'isi yo kwasama ntizobamira, naho hoza ibikomeye Yesu yagusengeye, naho Satani yobagosora nk'ingano, ingano baragosora bakaduza mu kirere bakamanura hasi, naho yozungagizwa, naho wowe uri kurazungagizwa, Yesu agusengeye. Oh, ta foi ntizogira defiance, ukwizera kwawe nikuzohera, kandi niwamara kurama, niwamara guhinduka, nawe aho kudefaya uzoremesha bagenzi bawe, uzoremesha abandi, ubaremesheje intahe y'ingene wabonye ngene mwemu asengera abera, n'ingene wabonye ngene Yesu wasengeye. Naho Satani yobazungagiza, naho yogosora nk'ingano, ukwizera kwawe nikuzohera, uzorama, uzohinduka, uzoremesha bagenzi bawe. Ariko umuntu arabe, Yesu yabwiye bariya bigishwa, kandi bari proche yiwe, bagendana imyaka n'imyaka, ntaco bimaze, ntaco bitwaye ngo umaze imyaka myinshi ukijijwe,
kuko n'abajya bari kumwe na Yesu en présentiel yababwiye ngo ntimuzi ingene imitima yanyu isa. Birashoboka ko mu mutima habayo impwemu nk'irya ari muri bajya bigishwa ba Yesu kijya gihe, iba impwemu yo kutababara abandi, impwemu yo kutagira impuhwe y'abarimbuka. Ntabwo bari bababajwe nuko kuyigiza abasamariya yuko botikira, impwemu yo gutabara abaranduka ntayo bari bafise. Bari bafise impwemu ya insensibilité spirituelle, impwemu ya indifférence imbere y'abariko barahona. Nagomba ngo iyi mpwemu ituvemwo kwera, impwemu yo kuba indifférent imbere y'abariko barahona, banse kwakira Yesu umwami n'umukiza, bobo ntibamwumvire ko bahomvye, ahubwo bakabona ko bakabacira urubanza gusa, bakaba indifférent, bakabona ko bakwiye kuvaho. Nagomba iyi mpwemu ibe kure y'imitima yacu, kugira ngo murimba bati mpa kugira umutwaro ntabara abaranduka, ntitube indifférent imbere y'abaranduka batamenya umukiza. Tugomba dusenga Imana. Mana yo mwijuru, haleluya, turagushimiye mwami uyu mwanya uduhaye, dufatikanije hamwe n'ababene data kurimbura ivyanditswe vyera vyo mu ijambo ryawe. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo nta ijambo y'abavugishwa n'Imana ashobora gusobanura uko umuntu yigombeye. Ni mpwemu wenyene ashobora guhishurira umuntu ibinyegejwe mu gitabo, ibiri muri aya mabanga yo muri iki gitabo bihishurwa na mpwemu imbere y'umuntu uwo ari we wese. None rero aba bene data bagize ico bahishuriwe, bagize ico batahujwe na mpwemu, bakumva ko ibihe barimwo, ivyo baciyemwo, ivyo bamazemwo iminsi, mwami hakeneye inotre intervention extérieure, intervention ya mpwemu, umwe adukunda, umwe adusengera, umwe atunihira iminito vugwa. Nurabe ibiganza bidugijwe imbere yawe Mana, maze ubushobozi bw'Imana isumba byose buce bumanuka, bufute ibyaha byose n'intege nke, ivyabonetse mwami birongowe no kutizera, ivyavuzwe n'ivyakozwe mu ntege nke. Amaraso ya Yesu abitwikire, maze kano Mana umuntu wese umuharire, umuntu wese umugirire imbabazi, umuntu wese umusengere mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu. Mwemu turi maso canke dusinziriye, akomeze kudusengera abantu bagiriye experience yo kubona ibiva mu miniho ya mpwemu, atunihira iminito vugwa, adusengera nk'uko Imana igomba. Urakoze, urabana n'umwe wese, ushikare kutugirira neza muri byose, mw'izina rya Yesu tubisavye, amen. Amen. None tugomba tuje dusengera abafise intege nke z'umubiri. Nta nizo twokwirwa turavuga ko umuntu wese arazi ko ari umunyantege nke mu mubiri, ashobora gukomera no munsi ejo akagwara. Rero no muri izo ntege nke z'umubiri Yesu aramvuye ikiganza arasubizamo inkomezi mu mubiri, umuntu agasubira kugendagenda afise inkomezi. None rero tugomba dusengere abafise intege nke zo mu buryo bw'umubiri bagwaye barimwo bace bizera. Je dusaba hariya mwene data Floribert nimba ari hafi aca asengera abagwayi. Nari hafi. Mwene data ntari hafi, reka duce duha kaze Celestin asengera abagwayi. Imana yo mwijuru, Imana igororoka cane, turagushimiye turagukengurukiye mwami ko waduhaye kuba imbere yawe no kumva ijambo ryawe nuhabwe icubahiro. Turagushimira mwami yuko utubabaye, uko warejo n'ubu niko ukiri Imana. Abaje kuri wewe bafise imitwaro iyo ari yo yose wamye ubatabara Mana. Yesu ntawe aje kuri we warushe hanyuma ngo asubirane inyuma umutwaro wiwe, kandi n'ingwara warazikiza. Uko warejo n'ubu nikuri, kandi nikuzokwamaho ibihe bidashira mwami. Turi imbere yawe Mana, turaciye bugufi, tukwereka umuntu wese muri twebwe afise ibimugoye, afise ingwara mu mubiri mwami, abiserukanye imbere yawe, azitsanye imbere yawe Mana.
nuko yizeye yuko ushobora kumukiza mwami, arizeye yuko ushobora kumukiza mwami, twese turabyizeye yuko uri umukiza. None umuntu wese mana umugirire neza, umuntu wese umutabara, umuntu wese umuruhure mu izina rya Yesu. Tuzi yuko utananirwa wewe Yesu, Yesu wewe ntabwo unanirwa. Abana b'abantu abaganga barashobora kunanirwa kandi ntaco bashoboye bobo, ariko wewe ntushobora kunanirwa mwami. Rero umuntu wese umutabare kugira ngo muri we habe ishimwe, ikindi gihe mana haze haboneka amashimwe mu izina rya Yesu. Abantu bagushingira intahe yuko uri umukiza, abantu bakuvuge hirya no hino yuko wabatabaye, yuko wabakijije. Nuhabwe icubahiro mwami, kugendereye umuntu wese yiseruye imbere yawe kandi akwizigiye. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. 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 Yesu nashimwe. Amen. Nuko rero sinzi ko hari amatangazo nkadrere tubwira. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Nta matangazo special ahari kiretse kwibukanya iminsi irako n'ibikorwa byo hagati mu ndwi. Duhereye ku munsi wa mbere ariko kumbure murabizi mwese ko hariho amasengesho, n'amasengesho aba ku mugoroba 18h. Mugaye masengesho yo kuwa mbere umuntu yipfuza kuyajamwo arabanza akabaza nk'abakozi Imana baturongoye canke abankadire bakamurangira ngene bigenda. Hanyuma isigaye n'amasengesho yo muri rusange ya twese, aba par continent mu maserire, uhereye muri serire Afrika bakorana ku wa gatatu isaha 3 zo mwijoro, umwanya wo gusenga bimara isaha imwe, no ku wa kane bo muri serire Europe bakorana 21h nyene saa 3 y'ijoro. Hanyuma abo muri Asia nabo bakorana ku wa gatanu isaha 10 dufatiye ku masaha y'Ubujumbura. Ibisigaye n'aya masaha dukoranira ko ya samedi na dimanche nk'uko twakoranye isaha 10 ku masaha y'Ubujumbura. Ego ni ivyo twashaka kwibukanya. Yesu nabahezagire. Murakoze cyane, reka mushe muturagiza Imana mu dusengere muri nondwi byose bize bigende neza kazi. Mana data wa twese uri mwijuru, ushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe vyamaho ibihe bidashira. Turagushimiye kandi duhe kumara imbere twumva amajambo yawe, amajambo y'ubugingo. None rero mwami Yesu tugiye gutandukana, turasenza Imana ngo ujane n'umuntu wese mu izina rya Yesu umuzigame. Ubwo tubaye dukoraniye imbere yawe twese Mana, turasavye ngo utuzigame n'abandi bene data mbere duhora dukorana bitakunze ko baboneka ku mpamvu zitandukanye. Nabo nyene bazigamwe n'Imana. Yego mwe mwami, indwi turayisengeye, turasavye mwami izotubera indwi y'ikunesha, kuko twumvise mu ijambo ryango turwana intambara nziza, kandi twumvise ko hari uguhoza ko umuntu ngo yame agwana intambara nziza yo kunesha, n'indi ngo wamunesha naje nzokuba igitibo c'ubugingo mu izina rya Yesu. None rero uraduha kunesha intambara zose, kandi Imana ishimwe ko mwema dusengera mu ntege nke zacu akadufasha. Turagushimiye Mana, uraziga umuntu wese ibikorwa byose byo hagati muri tuvuze mwami, urabishigikira bizogende bigaragaramwo ubushobozi bwawe. Ibyo kuwa mbere bikora kwa amaserire, ibyo kuwa gatandatu no ku munsi w'Imana, mu izina rya Yesu byose bigaragare nk'ubushobozi bwawe. Ugenda utanga amajambo y'ubugingo agenda aradufasha Mana, tukikurindire kugira ngo tuzosangwe turi mu mahoro dufite ibidukwiye, hama tuzogusanganire. Urakoze, turagushimiye ko byose ubyumvise. Abantu bose bafise ibisozi bahagaze imbere babasengeye mu izina rya Yesu. Umuntu wese Mana uzogenda uramutura ibimugoye, kuko amuririmbyi yavuze ngo tutarahagera tuzotuga ibitugoye. Urakoze, turagushimiye ko uvyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nutubisengeye, amen. Amen. Nuko turarangije mwese mujana umugisha w'Imana. Yesu abahezagire.
Amen. Amen. Sim.